bakunzi bacu bakunzi ba Info Plus kandi baramutse ndabaye n'ikazi makino ganiro cacu cigenekerezo rya ndwi kwezi kwa gatandatu uno mwaka turimo 2025 cyo kuri mikro kugira ngo tubabwire amakuru agiye atandukanye nariya amakuru abari menshi rero taninjira muri vyinshi mu nkundire mikaze umusanguzi wacu nganda muramutsa makino gano cacu bana umusanguzi ikaze ni gwawe makino gano cacu ngira ko ndanakuramutsa. Urakoze cyane bwana journaliste. Ikaze umuhenda ryakiriye reka ndamutse abadukurikiranye bose aho bari hose kandi nizera yuko bagize isabato nziza cyane gose. Bwana umusanguzi dufise sinovuga ko atari byinshi twiye kuvuga ariko ndafatira ku mapwe abiri y'amakuru dukura nga ku rubuga rw'intambara aha mu gihugu ca Kongo. Wazalendo wamuvuga yuko iri dete kumine ihangira ifisi ari iryo kwigaruza ibibanza bimwe bimwe M23 igira akora kandi ubu tuvugana amakuru dufise nuko Wazalendo iri mu marembo y'ikibuga c'indege ca Bukavu. Rero ibi turabiza ko makuru yiramvuye kugira ngo umusesanguza zo kubitubwira ko byinshi gituma iyi Wazalendo iriko irasubira kwatsimira ahantu mu gihe tuzi ko atari rya mbere ihashitse. Turaza ko yaga mu buryo bwiramvuye icyo bishobora gushikako kwino turu igarutse tuve ngaho. Turaza kuyaga no kubijanye ikintu uvuga yuko ari umugira uri kurakwiragizwa mu gihugu na cyane mu gutanga inyigisho mbi kugwaruka. Ibi navyo biri mu vyo twateguriye mwa kino kiganiro, ariko imbere yuko mikaze nakari musangozi kugira ngo twinjire makuru nyezina nongeye gushimira cyane ba bantu bakora uko bashoboye kugira ngo batwereke ko turi kumwe abakunzi ba Info Plus ndetse n'abayishigikiye cyane mu byo bakomeza kudukorera. Turabizeza yuko mu minsi natwe muzobona twahinduye ibintu atakibazo na kimwe. Abaterera mu buryo tubashimye cyane ndetse n'abifuza batarabikora imiryango iracuguruye. Rero umusanguzi turi kure na kure nabwiye ko turi kumwe muri studio. Bwana umusanguzi nongeye kuguha ikaze kandi mhano makuru yacu no munsi. Yes, reka nongeye kugushimira kandi nanje bwana journaliste. Hama nkuko wabivuze yuko nkunze kuvuga ko Wazalendo iri determine mu byukuri Wazalendo iri determine kandi cyane kuko abantu bamenyereye iby'intambara baramaze kubona yuko iyi Wazalendo novuga ko ifise kazoza keza mu bintu by'intambara cyane gose, kubera yuko izi ntambara zatangujwe muri Kongo niki gisirikare cy'u Rwanda RDF acambaye profile ya M23 cyangwa sati ya M23 ziriko zirakomeza cyane aba Wazalendo kandi ndahamya yuko nkamwe intambara niba yisohokamo amahoro izotuma igisirikare ca Kongo kibi gisirikare gikomeye cyane gose kubera yuko ibihe bariko baracamwo ni ibihe biriko birabakomeza cyane gose. Ariko ni mu gihe President Tshisekedi adocha fata aba Wazalendo abafate nk'abasirikare b'igihugu abahe inyigisho n'imyitozo bikwiye hama bacangane na FARDC zo bihari ico gihe kabisa bazo bafise igisirikare gikomeye cyane gose novuga ko kidahugumba. So bwana journaliste ngira ngo abantu kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye bariko barabona novuga nk'inama yakoreshejwe abashefu b'amafro muri Uvira abari ku mirongo y'urugamba. Yes, inama ariko irakoreshwa na William Yakutumba aho yariko arababwira amajambo akomeye cyane gose. Muri amajambo hari amajambo mu by'ukuri nanje numvise ndavuga ko vraiment uyu muntu n'umuntu yarakwiriye nyine kuba ari nk'umurongozi. Yaravuze ko atangazwa n'umukongomani yakira amafaranga y'umunyarwanda akamubwira ngo ni wirenganire akibagira yuko amurengana intambuko imwe agaca hindukira akamurasa. Urumva ya mafaranga yayamuhaye arenze intambuko imwe arahindukira arakurashe ya mafaranga ciyasubira kuyatwara kandi na wewe uri kiziga. So aya namwe mu majambo y'ubwenge Yakutumba yakoresheje. Ahandi yavuze kandi yavuze ngo iyi si yacu akagataka ka Kongo twebwe twagasigiwe n'abasokuru sivyo, none ba papa ubu badashoboye bariko barabona tuko turatanga
iyi si ubutaka baduhaye batwiyumvira gute canke aba bana turiko turavyara mu myaka iri imbere bazotubona gute bibasanga twarabuguye yes so mwandi majambo bwana journaliste yari kabereka akamaro ko kuba uri umwene gihugu cyane gose sivyo nta mwene gihugu atagomba gukunda igihugu ciwe kiretse ari gifu so rero ni muri zinyigisho canke se ni muri uyu mwikebukano uyu William Yakutumba yakoresheje abarongoye abandi ku rugamba b'abawazarendo baciye bafundikiramwo ibintu bihambaye cyane gose ndetse tuza twaratanguye kubona bimwe muri byo ku rubuga rw'intambara kimwe mu byo baganiriye harimo yuko bwana journaliste bagomba gukorera ku murongo umwe ni ukuvuga nimba bisaba ko hari aho bashira ingufu nyinshi gusumba bagomba kuza barahana amaramforo ilevure ku birindiro hasigara abacunze ibirindiro mugabo hari aho bagomba gushira ingufu gusumba bariho bashira amaramforo so ivyo rero byabaye mu gihe iyi wazarendo muri territoire ya Karehe neza neza muri za Katana Kabamba n'ahandi intambara zari zirese intambara kabisa zari zikomeye cyane gose ku buryo kuva ku munsi wejo bariko bavuga yuko mu marembo ya Kavumu intambara iriko iradodora uyu munsi nabyutse mbona itangazo ry'abawazarendo urazibona journaliste yuko basigaye bakora ibintu byabo mu ibanga cyane ntibagishaka gupubliya ibintu ariko uyu munsi nabonye itangazo aho babwira bene gihugu bari muri hafi y'ikibuga c'indege ca Kavumu babasaba yuko bokinjura ngo bagomba bahakorera ibikorwa bya gisirikare niyo terme bakoresheje baca basaba kandi n'abari mu gisagara ca Bukavu bari ku mabarabara nabo nyene ngo bakinjure kuko naho hagomba hakorerwe ibikorwa bya gisirikare so ibi rero biraboneka yuko abawazarendo bagomba kugaba ibitero biremereye cyane gose ibigwanisho barabifise ubu si cyagiye batwara imigobore si cyagiye kandi washanga bafise na Kalashnikov imwe arabawazarendo 8 n'amasasa ngahe yes usibye ko banavyirondereye baronse na appui support ilevre harabavuga yuko appui baronse dakwiye ubikenewe yuko bumva yuko umuwazarendo nawe afata gashahara ku kwezi ico kintu cyo ari kintu kizima mugabo ni kintu gifata processus kirafata muri budget y'igihugu ntibirimwo abantu nako tuze tuyagaza gutahura ibintu bimwe n'ibindi ariko nk'aba wazarendo barashima intambuko novuga bigezeko intambuko ubufasha bariko bayaronka barabushima kuko nta nivyo banaziga batanguye bibako mugabo uyu munsi baramaze gutagwa yuko ari abana b'igihugu ikiro ni kintu nabo ubwabo bashima so rero kubona ubu bafise ibigwanisho kabisa biremereye kandi bikomeye binakwiye aha tubutse yuko harimo na blende bafashe kandi bazifatiye hano nyine muri Katana muri territoire plutôt ya Karehe yes n'amakamyo ya gisirikare n'amanuzenya ama pick up bivuze ngo rero aha nibaramutse bakije umuriro aha muri Kavumu nta nkeka urusasu ruzovuga kabisa nibizoba bya bindi haza bamwe ngo na special force bace bashuragiza sindavyibaza ko bizoba bijya sinibaza mwibuke yuko igiti kitawukora mu gisho kabiri kiba kirimenye umuntu arashobora kwibaza ati abawazarendo byabo turabimenyereye ari no kwifotoza abawazarendo bakera sibo bubu bamwe twavuga mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu sibo twatangiye kubona mu kwa kane no kwa gatanu cyane gose kuko abubu barakora ikintu bakagishitsa kabisa ubuce bafashe kuva mu kwa kane ntibaraburikura cyane gose aho bakomeza kwiyongeza yes malgré ama attaque akogwa na nizi nyeshamba za M23 na RDF kugira ngo barabe ko babanyaga ubwo buce n'ubundi ntavyo bariko barashikako so wazarendo rero iri determine kwisubiza Kavumu n'igisagara ca Bukavu yes ico ndabakundira bwana journaliste ntabwo bihaye nk'ababandi ngo dutanze amasahaya cyane dutanze imisi oya
ubu hoho banavuze ati basa bene gihugu mudukinjurire mwana ntibavuze ngo uyu munsi canke ejo gusa bavuze ati mutuvire mu nzira turashobora kwaca umwanya n'umwanya. yes reka rero turindire turabe yuko ari ryari bashobora gushitsa bino bintu bariko barasezeranya bene gihugu ba Kongo cyane gose bwana Musanguzi mu ntangamarana inavuze yuko ari ikintu twokwita nk'umugera kiro kirakwiragizwa mu gwarukana cyane cyane mu kubaha inyigisho zitari nziza kumbure mvuze nk'uko utahura vyinshi ndabizi utahura vyinshi bwana Musanguzi urashobora kongera gufata mikro ugasobanurira abantu neza na neza uko ibintu nawe bibona. Bwana journaliste mu by'ukuri turi mu bihe mu Burundi nkoshe mu Burundi bihe bitoroshe cyane aho abavyeyi bafise abana novuga baba adolescent bisaba ko baba hafi cyane gusumba akubera yuko nkuko akivuze hariho umugera mu by'ukuri umugera novuga mubi cyane uriko uramunga abana b'igihugu uyu mugera nta nubwo uri kurazana nano mu gihugu wanashaka numugera uri kurava hakujya mu bihugu bitandukanye ndibuka mu minsi iheze twarasemere tuvuga yuko hariho ugwaruka ruko ruratwagwa mu gisirikare rutanabitse turatanga uburorero yuko muri Kenya mu makambi y'impunzi hariho abantu bariko baja kuba ndavite kubosha ngo bagende bareme igisirikare kugira ngo baze guhindura amatwarire y'u Burundi hari abagiye je veux bien kandi si Kenya gusa na Tanzania u Rwanda na Uganda mugabo bose baza kwisanga bari muri M23 hariho n'abari mu Burundi bagiye none amavideo ntiyagaragaye so ibiro na journaliste numugera mu by'ukuri mugera mu bica dukwiye kwamagana twivuye inyuma so navuze cyane ko badoresa kuko nibo bantu bakunda novuga koshwa bikoroha cyangwa novuga bakunze guhendwa aba bari hanze ndavuga abari muri mu makambi y'impunzi surtout cyangwa muri ibyo bihugu duhana imbibe nubwo bo ari impunzi urbain usanga bafise ndavuga abagenzi babo bari ngaha mu gihugu usanga ari bo babahenda bakababesha twebwe turahembwa twebwe bigenduku turi mu muyondi so namwe nimurabe rero muze dukora ibi nabiriya ugasanga abenshi bariko barabijamwo batazi kuri kwavyo so aha ndagomba gutanga akarorero bwana journaliste ni byiza yuko tuza turanatanga akarorero uburero ku bintu novuga biba bizwi umuntu wese acatahura mu buryo bworoshe sivyo so muri 2015 ugwaruka isinzi gwaragiye muri manifestation benshi cyane pe ariko ntibagenda muri manifestation ngo nuko bumva cyangwa se batahura ibyo bariko bariyamiriza jewe harabo twaganiriye bona journaliste bambwira ngo ngurazi ngo vibe yari mwibarabara voilà urumva bagende bakurikiye vibe urujya rukato batera sivyo so kandi ari n'ukuntu babagaburira sivyo bakabaha imiceri n'ibiharage ugasanga rero bajya novuga babarideri cyane bajya babona kumenga bafite n'inguvu bakabaha n'ibiyarura mutwe ugasanga rero hariho umwana ntazi na kimwe niyo bitumutwe ntazi nimba nizo njya bazihabwa ntazi nimba n'ibyo biyarura mutwe babihabwa kubera gusa yabonyemwo abo azi nawe yaca agenda kubatiza umurindi kwifadikanya n'abandi kwifadikanya n'abandi so ni benshi cyane mu byo wanashaka mbere no kwemeza yuko abarenga 50% bari muri manifestation nivyo nagira mvuge bwana Musisanguzi ntibari bazi ivyo barimo abari bazi ivyo barimo bari nka 30 ntibari benshi kuko barabivuga abenshi bagenda ku rukato nkuko wabivuze niko biri kuryoherwa mu ibarabara kandi barabaha n'udufaranga duke rero bona journaliste ibihe nkunze kuvuga ko ibihe byisubiza cyane gose ibihe birisubiza turiko turaraba ingene ku mbuga ngurukana bumenyi hariko handikwa amajambo amwe n'ayandi atandukanye biraboneka yuko hariho imbuto mbi
zikomeza kubibwa hano mu gihugu cy'u Burundi Cyane gose. sivyo numvise urahavuga ngo ukubita imbeba ntarabiyihaka ariko kandi nta nuwohora imbwa gusa amadosi yabasanga yoca yazima zima zihoye aha rero bona journaliste nashaka ko twotera kamo leta y'u Burundi yes itegure amahugurwa kugwaruka cyane gose itwereke umwonga uhuma n'ubudahuma cyane cyane sivyo erega ni benshi bagwa mu ruzi bagwita ikiziba cyane sivyo si bose bamenya novuga imigambi ya leta byifashe gute benshi usanga bumva bakurikirana bijya basoma cyangwa se babona ku mbuga ngurukanabumenyi bitandukanye aho usanga umuntu ari kwifatira mu gahanga umutegetsi n'uyu kandi aba bajene kubera yuko bigera ibyo babona cyane gusumba kenshi barabyemera cyane gose kuko urana bajya bandika ibintu bitameze neza cyangwa se aba bariko barabiba uyu mugerano uvuga uyu mugera mubi mugwaruka usanga mu byo bavuga haba harimo akantu k'ukuri gatoya umva batanga nka fact umugabo ibindi usanga nirementanya so aba rero aba bakiri bato yabonye ko umenga hari ikintu cy'ukuri yabonyemwo kimwe gusa yes ujya umuntu acamwizera ijana ku ijana wasanga rero uyu bamwishe mu mutwe yamaze kononekara so rero yaba ari bishoboka leta yotegura amahugurwa kugwaruka nko ku mazone cyangwa ku makomine bakabigisha neza bakanabibutsa akarangamutima gukunda igihugu sivyo bakigishwa gukunda igihugu ko je naratangaye ndiko mvugana n'umurundi ari muri Kenya aho yariko ambwira ngo ariko arondera abajene mu Burundi barenga 200 ngo atwara mu kiroberi ngo atwaye ngo 20 ngo ari prime bamuhereze urumva ivyo bintu bona ntazi ivyo abajanyemwo nawe ubwiwe ntarajayo akeneye abo bazojana cyane gose bivuze ngo ntazi nawe ingene azobaho ari yari mugabo acaza kosha abana babandi so ari uwundi mujene twavuganye kare yanjoheye cyane gose sindanamuvuga mu izina ntagire ubwoba aho yambwiye yuko ari muri Kenya ngo haje abakenya baramwaposha ngo ari ukuntu babegera bakababwira ko bashaka kubigisha igisirikare mugabo bobo ntibababwira ngo bagomba baze gukora ubutegetsi bw'Ibujumbura bababwira ko bagomba kubashira mu gisirikare ca Kenya kwa kubona n'abajene bafite inguvu ngo bashoye kuronka n'ubwigenge ngo cavyora yuko baronka n'ama nationality bona journaliste yambwiye ikintu cambabaje yambwiye ngo jewe nagomba nemere mugabo umunsi wo kuntura ngo ngende ncando nka pere y'umugenzi twahoze tubana yagiye imbere yanje ambwira ngo mwene wacu wicunge jewe nisanze ndi muri Kongo urumva bababesha ko bagomba kubigisha kwinjira igisirikare ca Kenya mugabo deja bageze muri Kongo muri M23 yes so bona journaliste M23 tuvugana ukuri nituje turabideha kuko ndabona umenga abandi ntavyo bashaka kuvuga twebwe rero mane igitije umwanya n'umunwa wo kuvuga reka tubivuge tuvyeruye cyane gose M23 bagomba kuyigira igisirikare c'akarere warubitse igisirikare kirimwo abene gihugu bo muri East Africa yose wanashaka nabinyuma ya East Africa niyo politike bafise ibi rero nkamwe boramuka babishitseko urabona yuko byoba bibaye intambamyi kuri region yobaye intambamyi mu karere niyo mpamvu rero byoba byiza leta yumvise akamo kacu igategura amahugurwa kugwaruka yes bazobijemwo bazi ivyo bagiyemwo apana kuzobijamwo atavyo bazi sivyo korokera mu vyo batazi yes irevre ubu hari abo bijamwo batabizi bumva ngo turonka amadolari hano tubimeze uko nuko ugashika ukabona imbwa n'imbere yes nibiza rero yuko bavyigishwa babimenye hamwe umuntu azofata ingingo nkawe ariko ndahamya yuko nta murundi yakuriye mu Burundi afise akarangamutima ku Burundi yoba gihendeshwa kuja mu kirobere sinibaza
ntavyo nibaza nanje ariko gusa bajya abagabo bagira akarimi gasosa cyane gose bagira akarimi gasosa nta warazi yuko mahama iza kuzura atantambara yabaye mu Burundi kabisa kandi ikuzuzwa n'abarundi bobo bari bafise plan bateguye bari bafise imigambi yes ega wari umushibuka hama baca bakumiramwo abajene yes baca bashira umushibuka cyane gose so niyo mpamvu rero n'abajene tubaje ku entrete ego ego leta twayisabye kandi ndizira yuko akama kacu kashitse reka dusabe n'ugwaruka reka tubasabe babe opened igihe turimwo bigiye gushishoza sico kwigira sindabibazwa sivyo kera n'ubu noneho uzamva umuntu ngo jewe si umunyepolitike ngo mugabo ndazi yuko ngo intambara yo muri Kongo imeze uku deja wabaye umunyepolitike niko bimeze reka rero tuje muri politike reka kuba umunyepolitike tuyivuga reka tuyimenye bona journalist tuyimenye tumenye politike y'akarere bizodufasha kumenya iyo twavuye niyo turiko turaje cyane gose tutirengagije yuko aho turi naho nyene hazodufasha mu kumenya iyo turiko turaje cyane gose reka duhanurira urwaruka ni muguruka amaso tuguruka amaso kabisa uyu wawundi yavuze ngo ubu ugwaruka nikawa yumye kabisa ubu ugwaruka nikawa yumye rega hajya bwana musisanguzi ugomba gutegura ikintu kibi cyangwa ikintu cyo cyose mu gihugu burya keshi bisunga ugwaruka yes ugwaruka niko rufise amaraso gishushe yes ko niterambere ry'igihugu mutamani wakunda kubivuga mu gihugu ugwaruka rutariko ruragerekwa nta nirizobaho uko niko kuri donc niyo mpamvu abarundi baciye umugani ngo bavuze ko uwanka agakura abagumutavu yes rero bajene ni muguruka amaso cyane gose tureke guhendwa so mu gatondo mbona journaliste twashize ku kiganiro cy'umukobwa yaje muri studio zacu jembe namushimiye ujya mukobwa kiganiro cyavugishije abantu benshi cyane ujya mukobwa namushimiye cyane kubera yuko abarundi nikamvuga ko turi muri demokrasi sivyo umuntu arashikiriza ibintu ko avyumva nuko abitahura ariko kandi twibuke yuko ubuja gukira n'ingwara ayirata buri yugwaye gikomere hamuka gifuko kakenyegeza nukivuga kizobora kandi ibyo kirakuzanira cancer usange nimba kikukuguru baraguciye cyangwa kikuviremwo urupfu so ujya mukobwa abantu bagize amakomantere menshi cyane gose menshi kandi bose je mvuga ko bagize amakomantere meza akubera yuko ntabwo abantu tugomba gutahura ibintu kumwe sivyo no mu ishuri abanyeshuri bose usanga bamenye suko baba banganije amanota nibibaho so rero ibintu ujya mukobwa yavuze byatitaje abantu benshi ariko kandi nindatarabize ntibabisoma kumbuga ngurukana bumenyi niyo mpamvu rero gutahura kwiwe byari byumvikana kugira ngo no kujya se gutahura iyo bari gutahura ntiyari kuza muri studio ngo bitubaze niko yatahuye rero yaraje kugira ngo kujya se gutahura bijya nivyo yasomye abishira mu mutwe sivyo yatahuye nivyo yasomye niyo mpamvu twasabye leta ko rutegurira amahugurwa sivyo bakatwereka ukuri kw'ibintu bihari cyane gose nk'ugwaruka tukabimenya tukabitahura hama wone muhitamwo nabi mugabo uhitemwo nabi ubizi ujya mukobwa amajambo yavuze abantu yabatsitaje cyane gose hariho n'abandi ariko yubatse bavuga bati none mu Burundi umuntu ashobora kuvuga ibintu nk'ivyo kuri leta akidegembya yes turi muri demokrasi cyane gose siyo wenyene na gaso yavuze ibintu bisa navyo hariho n'abandi bavuga ibimeze nk'ivyo ariko icingenzi suko boguma mu bujiji dukoresha mvugo suko boguma mu bujiji abo icingenzi cyambere nuko tumenya yuko injiji zihari yes tumaze kumenya ko injiji zihari biradufasha kuzihugura kuzereka ukuri kw'ibihari hama bakabitahura je nibaze kujya mukobwa ivyimviro yarafise kuri aya masaha aheze arabye y'amakomantere n'ikiganiro twakoranye ndahamya yuko ivyumviro amaze kubindura mu mutwe cyane gose n'abandi boba barafise ivyumviro nkawe benshi ndemeza yuko ivyumviro bamaze kuharonkera inyigisho nabonye abantu benshi bagiye muri komantere baratanga impanuro zigiye zitandukanye
nabikunze cyane kuko ni bake barenganye batagira icyo babivuga ko kandi ndazi nawe ariko arazisoma nubwo abenshi bavuze ati turakeneye kubona uwo muntu ariko si ivyo bikenewe kazima ivyo yavuze mwavyumvise rero twayaze vyinshi ndibaza yuko atari bike twayaze rero mu nkundire nshimire cyane uno musesanguzi we yakoze uko ashoboye kugira ngo turonke amakuru narijya mubona yuko akanya kari kagoye ku munsi w'isabato. Yes, urakoze cyane bwana journaliste nkuko ubivuze ntabwo tuganire bike reka dusezera abadukurikiranye cyane gose kandi tunabashimira ku nyunganizi bama batanga mu makomantere n'abazitwandikira private twizere yuko kumbure tuzongera ku munsi w'ejo ariko kandi tubibutse yuko tugifise byinshi duhagije kugira ngo dushobore gutangura ibiganiro kuri kwamye kandi ku buhinga twizera yuko buzotuma badasubira kutugarira imbuga zacu rero kubwo guhezagirwa n'Imana uza kuba afise kumbura ico yirengeje dukomeza kubasaba yuko twibuka kugira ngo dukomeze gukora ibiganiro byacu turi comfortable cyane gose kananje ndonke cyo kugira ngo nishimire cyane abantu bose badukurikiranye ndongenda bifuriza weekend nziza bakomeze kubandanya baryoherwa Uwiteka akomeze kubareberera ku mpande zose ndizera neza yuko twongera canke tuzongera biravana n'amakuru mashasha aza kuba ariko aravyuka kuri uwo mwanya. Merci beaucoup.